abashitsi nitwa Alain Irankunda. For the visitors, my name is Alain Irankunda. Ndubatse mfise umugore umwe. I'm married with one wife. Mfise n'abana babiri. With 2 children. Ndashima Imana uno munsi ko ndiko ndabasangiza ijambo ry'Imana. I also thank God that I'm able to share with you today the word of God. Ndi kumwe n'uwo bita mu Kirundi c'abagenzi ibebi yanje. Sharing the word of God with what they call in English baby. Twatagashira kwa kabagenzi. Abagenzi. Mbona harimwo abagenzi ngaha benshi. I see there's a lot of Gen Z in our midst. Rero ndabahaye ikaze. I welcome you all. Mu mwanya w'ijambo. Amen. In this wonderful time of the word of God. Niba ari rya mbere ujoininze Shofar Cape Town ndaguhaye ikaze again. If it is your first time joining Shofar Cape Town, you are welcome again. N'umuryango mwiza bibereye yuko ari ukwiye kubamwo. It is a wonderful family that you must be part of. Ndawurimwo kandi ndawunezererewe. I am part of this family and I'm very glad to be part of it. Kubw'ivyo ndaguhaye ikaze by'umwihariko. For that I want to give you a warm welcome. Nashaka dusangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Luka. I want us to share the word of God that is found in Luke. Igice ca 16. Chapter 16. Guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. From verse 1 till verse 13. Numwe mu migani ishika 40 Yesu Kristo yavuze igihe yari hano ku isi. It is one of the parables, one of the 40 parables that Jesus spoke when he was on earth. Kandi abahinga bavuga yuko ari umwe mu migani igoye cyane gusobanura. And the educated or the doctrine say it is one of the most difficult parable to understand. Kubw'ivyo nimba uri muri kino kibanza nagomba ndagusabe twese dufate rino gufa turihekenyere. For I want to ask you, if part of this congregation, for you to take fast so that we may understand and get to know this parable. Umutwe w'amajambo canke teme nahaye zino nyigisho ni ubwizigigwa mu butunzi bwacu. The title I've given this message is Faithfulness in Our Finances. Ubwizigigwa mu butunzi bwacu. Faithfulness in our finances. Ndabona bamwe muri mwege muca mundabika ijisho pastor uri kuvuga ibiki. I see some of you are looking at me with a very sharp eye saying, Pastor, what are you talking about? Ariko kandi ntabwo ari pastor ariko arabivuga ni ijambo ry'Imana rigomba ribikubwire. Amen. I'm not the pastor that is going to speak this word, but it is the Holy Spirit of God that is telling you about this word. So ndizera ko wazanye Bibiliya yawe zingurura muri Luka 16 ku murongo wa mbere gushika kuri 13 turasoma. Please open your Bibles. We are going to read Luke chapter 16 verse 1 to 13. We're going to read. Imbere yuko dusoma hano hantu ashaka ndabahereza urukurikirane gukungana no mugani upanze. Before we read, I want to give you an order on how this parable is laid out. Guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'umunani. From verse 1 till verse 8. Ni igice cya mbere kigize uno mugani. This is the introduction of this parable. Guhera ku gice c'icenda gushika ku gice ca ku murongo guhera ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 13 ni igice ca kabiri kiza gitanga canke gisobanura igice ca mbere. From verse 9 till verse 13, it is a verse that is going to explain that parable in verse 1 till 8. Are we ready? Avuga ngo maze abwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise umubwiriza wiwe bamumurega ko yaya ibintu vyiwe. Aramuhamagaza ni kuvuga uwo mutunzi. Aramuhamagaza aramubaza ati ivyo nkumva ko nibiki. Harura igitigiri c'ivyo wabikijwe kuko utagikwiye kuba umubwiriza wanje. Uwo mubwiriza aribaza ati mbega ngirente
ko databuja agira ansohore mu bubwiriza bwanje sinshobora kurima binteye isoni ko nosegerereza. Let me explain. Reka nsobanure hano hantu. Afia, you can read in English. He also said to the disciple, there was a rich man who had manager, and charge brought to him that his man was wasting his possessions. And he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be a manager. And the manager said to himself, what shall I do? Since my master is taking the management away from me, I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. Let me explain this part. Umugwizatunga yari afise itunga ryiwe, murabizi yuko umugwizatunga wese aba afise abantu bamukorera, sivyo? Do you know that we know that every employee or every wealthy man has somebody that is working for them. Amaze kuba afise manager canke manager canke gera w'ibintu vyiwe. When he has a manager or somebody who is looking after his possessions, raporo zishikira CEO, zishikira boss yuko mu vyukuri uno mujera canke uno mu manager atariko abigenza neza, ariko arahombesha imari za boss. It came to the boss that the manager that he's hired is not managing well his wealth. Birahambaye cyane yuko ishengero rya Kristo dutahura yuko twese twisanga muri uno mugabane. It is very important for us to understand as the Church of Christ that we find ourselves in this parable. Akenshi nk'abakristo twama twitwararika umunsi w'imperuka ukungene tuzobazwa ivyaha. Many of us like to think that we are going to be asked, or we take note of how we are going to be asked in the last day. Ariko ni gake usanga turiko twiyumvira ukungene tuzobazwa amafaranga canke ibintu vyose umwami yatwizigije akiri hano. But it's very little that we think on how we ask ourselves on when God is going to ask us about what God has kept us or what God has given us. Dufise umwitwarariko wo kwiyumvira ati mbega ninafa nakoze ivyaha umwami azombaza ivyaha vyanje. C'est vrai, birakwiye yuko tuvyumvira, ariko kandi birakwiye yuko twiyumvira najya amafaranga 2, 3, 4, 5, 500 ufise ukungene uri kurayakoresha ukiri muzima. It's most of the time we like to think God is going to ask us about the sins that we are committing, but we do not think of how God is going to ask us on what He has kept us with, the money that He has given us. Kristo azotubaza n'amafaranga yatwizigije. Christ is going to ask us about the wealth or the finances that He has given us. Uno mujera biragaragara yuko boss yamubajije mu vyukuri ibi bintu byagenze gute, wahombesheje gute ano mafaranga. It can be that this manager, the boss asked him, how did you manage this money? How did you manage my wealth? Biratangaje cyane ukungene uno mu manager yaciye areponda, canke biratangaje ukungene uno mu manager yitwaye amaze kubwirwa na boss yuko akwiye gutanga raporo y'ukungene ibintu bikwiye gukurikirana. It is a surprise, or it may be a surprise to you on how the manager reacted after he was asked on how he managed this wealth. Amaze kwiyumvira, mwese murabizi yuko umuntu bamaze gukura mu kazi bahaye gwagwete rubwira ati kontra yawe iraheze, murabizi yuko rijya joro ujya munsi, it is one of the most terrible day umuntu aba afise. You can imagine once the boss or your boss has given you a letter of resignation, it is one of the most terrible nights you can have. Ku bantu dukora Uber in driver boat turabizi neza igihe bakugariye bagashiraka gapata ingene biba bimeze. For those who do Ubers, you remember if they close your app, you know how it feels like. Urarira, uratwenga, uraraba hejuru, urabura icyo ukora. You cry, you laugh, you look up, you don't know what to do. Ariko kandi ntibihera mu kuraba mu kwiyumvira, après tout uburi kuriga plan B. It doesn't just finish of you crying, looking up. You are also thinking of a plan B.
bagukuye muri Uber cha wiyumvira uti reka ngerageze muri InDriver. If they take you from Uber, you say, let me try InDrive. Bankwe muri InDriver reka ngerageze nkote Bolt. If you are from InDrive, you say, let me go to Bolt. Byose bavyugaye uca wiga gusubira muri security canke car guard. If they close everything, then you start thinking on how are you going to go back to car guard or security. So the manager ariko ariyumvira ati akazi karaheze, what am I gonna do? Ngomba nkora iki rero? So the manager is thinking, the job is finished, what am I going to do? Remember ariko aravuga ngo sinshobora kurima. Twibuke that he's thinking that I'm not going to be to dig. dig. Kubera ko n'umumanageri ndigera hariya ntiyamenyere ubuzima bwo kuruha. Because he's a manager, he's not used to a hard life. Igitambi n'igitambi. He's got his own belly. Man, biragoye ko nogenda gusaba abantu. Come on. It is very hard or very shameful to go and beg. Ariko rero kubera ko ndi manager mfise swaga meze neza, reka nkore plan z'ukungene nshobora kuzobaho inyuma yo kuvanwa mu manager. But because I'm a manager, let me think of something that's going to help me live after this management is gone. Ibyo ari byo byose twese hano turitora. No matter what, all of us here can find ourselves. Umuntu yabaye mu manager kuja gusega murumva namwe ko bitumvikana. For a manager to go back to begging, you know that doesn't make sense. Alo, plan yaciye akora ngiyi ngaha. The plan that he made, we're going to read about it. Acavuga ngo ndazi ico nkora. Ngo ninasohoka mu bubwiriza baze bantunge mbe mu ngabo mu ngo zabo. I have decided what to do, so that when I am removed from management, people may receive me into their houses. Abari n'imyenda ya shebuja bose umwe abaza uwa mbere. Those who are in his household or those who are in their management, he asked the first one. Mu yandi majambo boss yamubwiye ati zana raporo y'abantu bose ukungene vyagenze, amubwiye ati sawa nta kibazo nzokuzanira raporo. So meaning that the manager has asked him, bring all the people that you managed, I want to see that report. Uno muntu acavuga ati sawa ndaza abantu benshi bari muri registre, murabizi namwe yuko ku shop wagenda ukandika wabusanga hari agakaye abantu bagiye gufata agaceri ku shop murabizi. You remember that if those who've worked in a shop, that you have a list of everybody that has taken or borrowed. Uriya muntu ari mu shop arazi neza abantu bamuheranye. The person in the shop knows very well those who own him. Acavuga ngo, and he said, wewe rero ndazi yuko fitiye boss amafaranga. I know you owe my boss money. Acabaza uwa mbere uti hajya databuja umufitiye ibingana gute? I asked the first one, how much do you owe my boss? Acamwishura. And he answered, ati ngeri ijana z'amavuta ya elayo. I am owing a gallon of oil. Nawe uti faster gira nyarusa. He said, fast, come quickly. Wari umufitiye boss jana andika senkani ndaguha discount ya senkani nanje muca muvyumva. He said, let's divide, you owe the boss 100 but make it 80. Acagenda kuwa kabiri. And he went to the second one. Uti weho umufitiye angahe? He said, how much do you owe my master? Ati ngero jana zingano. He said, I'm owing him a gallon of wheat. Atabiri chete chawo wandike 80 quickly faster boss ataraza. He said, quickly divide that before the boss comes. Murabizi namwe muteka mitwe kungene baba bameze. Do you know the crooked how they are? Akubwitse nyarusa uti ebana ngwini noti y'ijana kandi ubona yuko umengo si y'ijana utsandika nyarusa fast ugasinya. He said, quickly write and sign, even though it's not the amount of money that you are owing. Abahinga muri ino nkuru mu kwandika commentaire kubijanye n'ino nkuru bavuga yuko uno muntu bashobora kuba barazananye nuno mu manager abantu bose bari bafitiye umwenda uno CEO.
For the wise that have interpreted this word, they think that it might have been many people that have come to this manager to sign off what they were owing. Now acha bikebukanya He started to mislead them. agacabwe ati faster ndika boss ataraza ashobora kuba ari mu nzu nyarutsa. He starts saying, right, the boss is on the way. Icabaye gitangaje bene data. What is surprising, brethren, nukungene shebuja yabonye no muntu kungene agenza no mayeri yiwe. It's the way the boss saw how this man was working his crooked ways. Buno boss kwari karagira boss arabushima ntabwanka. This deceitful that he was doing, the boss was amazed at what he was doing. Achavuga ngo nuko shebuja ashima uwo mubwiriza agabitanya. The master commended the honest manager on his shrewdness. Come on. Ninde muntu yoshima mu manager afise uwescro nkubu? Who can reward or who can recommend that kind of deceitfulness? Nababwiye yuko no mugana ari umwe mu migani igoye bisaba ko tugenda buhoro buhoro kugira ngo tutahure. I said this parable is one of the most difficult parable. That's why we need to go slowly for us to understand. Kubera ko umugani Yesu yavuga kugira ngo utange inyigisho kubigishwa biwe. Because this parable Jesus was saying that it may be a lesson to his disciples. Nuko shebuja ashima uwo mubwiriza wiwe agabitanya kuko yakoze ngiki ivy'ubwenge. Come on. The master commended the dishonest manager for his shrewdness. Boss yabonye umumanager ariko akora ibintu vy'amanyanga hama uwo mu boss nyene ahiciye avuga ati wow ndatangaye ukunge nuri umunyabwenge. The boss saw the way this manager was doing the crooked ways, but he said, wow, I recommend the way you are so clever. Kuko yakoze ivy'ubwenge ngo kuko abana biki gihe bagira ubwenge mu vy'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. Because the children of today do clever things more than the children of the light. Muti pastor ico kintu gitahura gute? You ask pastor, how does this make sense? Kuko yakoze ivy'ubwenge kuko abana biki gihe bagira ubwenge mu vy'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generations than the sons of the light. Yesu rero acha vyunyura. Jesus completed it. Uti nanje ndababwire. And he said, and I tell you, itunga ribi mugironkeshereze inshuti. Make friends for yourselves. Ngo niryabura baze babatunge mube muri zango zitazoshira. What's going on here? By means of unrighteous wealth, so that when it is fails, they may receive you in the eternal dwellings. Abariko baritora ni bande? How many are finding themselves? Mwese mwatakaye. We are lost. Now, reka tubihekenyere, all right? Let us go deeper. So, uno mu manager. This manager. Ariko arakora uko ashoboye kose kugira ngo niyava muri ubu bugingo, niyava muri position ya management. This manager is doing everything so that when he comes of this position of a manager, bariya bantu yahaye discount, those people that he gave discount, mu nyuma zogaruka babwire ati murazi yuko byagenze neza. He may come behind and say, you see, I looked after you. Igihe nari manager narakoze uko nshoboye kose ndabakura ko amadeni. When I was the manager, I did all my best to give you guys a discount. Kandi murabizi mwese ngaha unkama umuntu wo bufitiye amahera nk'ibihumbi 100 by'amarani. And you know amongst all of you there is no one that does not owe me. Yochaza agaca kubwira ati guhera no munsi umfitiye ibihumbi 10. He would come to you and say you today you owe me 10,000. Bene data
uno muntu womubwira ati boss papa asante sana ikintu cyose yokubwira wogenda ukoma amashi nta n'ikindi kintu womubaza. And if it was like that, he would come to you, you would say yes boss, yes boss. Whatever they wanted, you wouldn't ask questions. Amen. Amen. Mu vyiyumviro vy'uno mu manager numuriganya ariko kandi ariko arerekana ubushizi bw'amanga afise mu kwiyumvira ku vyakazoza kiwe. This manager is shrewd. He's very shrewd, but he's planning for his coming, his life in the future. Ariko ariyumvira ukungene fitire yiwe kazoza kiwe kazoba kameze. He's looking after his coming, his future. How is his future gonna look like? Databuja wiwe amubonye avuga ati no uyu muntu mu vy'ukuri nubwo yahombesheje ni umunyabwenge. Even when the boss saw that even though he has given me loss financially, but this man is clever. Igitangaje rero Yesu Kristo acabwira bano bigishwa biwe ariko abwira. What is amazing is that Jesus tells his disciples, uti abana bo b'umwijima, he says the sons of darkness, barazi ubwenge barazi ukungene ivyabo babigenza, they know how to plan their things, barazi ukungene kazoza kabo bagategura, they know how to plan their future. Ariko abana b'umuco bobo aribo bana b'Imana, But the children of the light, who are the children of God, futi nta kintu na kimwe biyumvira kubijanye na kazoza kabo. they don't think anything about their future. Yesu rero kubera kazi neza yuko abana b'umuco ari bigaba batiyumvira kuri kazoza. Because Jesus knows that the children of the light are shrewd and they don't look at their future, Aca babwira nti he tells them, ehe nimwihweze bajya abantu bo mwisi ingene bategura kazoza kabo. don't take light of those who don't plan for their future. Bagategura ubucuti bagategura fitire bikabasekirize. They plan friendships for their future. Nanje ndiko ndababwira mwebwe bigishwa banje no munsi mwebwe ishengero rya Shofa. I'm also telling you today, my disciple, the church of Shofa, ni mwiga kenge nkuko abantu bo mwisi bafise ubwenge. start learning to be clever the way the earthly people are clever. Ubutunzi mufise, The wealth that you have, ntwitwaze ngo ufise bukeyi canke bwinshi. do not take it that you've got small or much. Urabufise uko bungana kose. You have it no matter what. Buno butunzi mufise rero nimwiyumvira ukungene mugiye kuburonderamwe abagenzi. And so look at this wealth that you have. How are you going to make friendships? Aba bagenzi bibiri kiravuga ngaha na bagenzi uzovyaza ubutumwa bwiza biciye mu mafinance yawe. The friendships that God is talking about, that Jesus is talking about, is those that you are going to make using your finances. Ni gute amafaranga yawe uyavyazamwo umusaruro mu kwavansa ubwami bw'Imana kugira ngo umuntu umwe mu bagenzi bazovuka ubwa kabiri. How is it that you are using your finances to bring to the kingdom of God? How is it you are using your finances to bring those that don't believe to the kingdom of God? Abantu bo mwisi barazi guplanifya neza ariko ab'ubwami bw'Imana biradukwiriye yuko amafaranga yacu yose akorera ubwami bw'Imana. Those that are on the worldly people know how to plan their money, but it is also good that us as Christians, we must know how to plan our finances to gain for the kingdom of God. Birakwiye yuko twiyumvira amafaranga yacu igihe tuyemvesisa mu bwami bw'Imana yuko igihe cyose tuyatanze haba hari humwe muri bene data benshi batarakizwa bazokizwa ha munsi umwe akazoja mu ijuru akanyakira. It is also good to know that money that we use to spend or to bring friendships and to other people, that money is going to reach those who need to hear it, to plan and for our future in heaven. Biroroshe cyane ko twese twoje hano ku rushengero. It is very easy for all of us to be here at church. Ariko kandi ishengero rikugaga kandi twese turi hano. It's also true that the church can be closed, but we are all here.
nta munsi n'umwe akabare kugagwa. There is no day that the bar can be closed. Ariko ndamaze kumva amashengero menshi yugaye kubera kubura lwaye. But I have heard many churches being closed because they don't have. Biba vyagenze gute? How has it happened? How did it happen? Abana b'umuco ntibashobora kwiyumvira kukureserva kukuzohura n'abandi bene data benshi bavyaje ubutumwa biciye mu mafinance yabo. The children of the light do not think on how their finances will improve to bring those to Christ. Itunga dufise ryose rizoshira. All that we have, all the wealth that we have will finish. Ariko kandi birahambaye yuko iryo tunga dufise rizoba ryarakoreye ubwami bw'Imana. Amen. But it is important that all that financial we have would have served God. Bigenda gute majority y'amashengero ari muri Afrika abe ari amashengero ari sponsorize n'amashengero ari Burayi? How is it that the churches in Africa are sponsored by the churches in America, overseas? Kandi amashengero nyafrika yuzuyemwe abantu bene data. And the churches in Africa are full of people. Principe y'ubwami bw'Imana abanyaburayi barayitahuye yuko ubwami bw'Imana bukeneye investment. It is clear, and it's the overseas or the Western have understood that the kingdom of God is made through investment. Ya mafaranga ya utanze angana na wa undi teacher ari Gitega yagiye gutanga ishengero. The money that you have given is the same, or it's going to do the same as what teacher is doing in Gitega. Ya mafaranga ya utanga kugira ngo supporting ubwami bw'Imana angana na ale buca agenda Bujumbura gutanguza ishengero. That money that you are giving, it's the same that you're giving for Alain that's going to start a church in Bujumbura. Nimba udashobora kugendayo ubwami bw'Imana urashaka kubwinvestisamo kugira ngo ugenda agende gukora ubwami bw'Imana. If you cannot go there as a missionary, you can use your finances to send the gospel there. Christ encouraged them, his disciples. Whoever does what is easy for them, he is also giving what is hard. Nimba tudashobora kwikura amafaranga yacu azoherana n'ibi bihe tubayemwo. If we cannot use our finances for this time that we are in, ntibishoboka yuko twoshobora kwitangira ubwami bw'Imana. It is not possible to give for the kingdom of God. Nimba mahera yose ufise ari Imana yaguhezagije. If all the money that you have is the blessing that God has given you, bikaba bikikugora gufata amafaranga 10 ngo yazane mu ngoro y'Imana canke mu bwami bw'Imana hariho hose. And it is very difficult for you to take a 10 rand and use it for the kingdom of God. Trust me, ndakuhebuje yuko mu mafaranga y'ivy'Imana nta munsi n'umuzigero uroraniko. But I want to tell you and assure you that in the finances of God you will not succeed. Twese ngaha twamana amarira. We are all here, we are always crying. Why kandi turi abana b'umuco? Why is it that we are crying but we are the children of the light? Somewhere somehow principles z'ivy'ubwami bw'Imana ntitwazihaye agaciro, twahaye agaciro ubu buhera bwose buzohera. Somewhere somehow we have not given value to the kingdom of God. We have given value to this money or the finances that will pass. Namba mutabaya bizigirwa kwitunga ribi. One, if you are not faithful in a very little, itunga ribi mu buyikijwe. The small things that you have been given, Kristo akoresha itunga ribi mu buyikijwe kuko arazi neza yuko amafaranga tubikijwe hano mw'isi atakamara afise tukiri hano mw'isi nimba dukunda ubwami bw'Imana. Christ uses this to say that if you are not faithful in the little or the finances that is given you, ndabizi kuri mwebwe yuko muca mwirarira mukavuga ati mfise amahera ndi safe, mfise amahera ndi okay, mfise amahera mba numva nguwe neza. Ariko ndashaka ndakudekuraje yuko nimba ubwami bw'Imana atari bw'urukore invest samwo, trust me,
I want some of us will encourage ourselves and say, if I have money, I'm okay. If I have money, I'm happy. If I have money, I'm well. But if I want to just encourage you that if you is not to surpass or to do the things of the kingdom of God, ninde azobabitsa itunga nyaryo? who is going to give you or who is going to entrust you with a true wealth? Itunga nyaryo hano Bibiliya ishaka kuvuga The true wealth that the Bible is trying to speak about ni rya rindi Kristo avuga umwitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka ibindi muzovyongerwako. It's that what the Bible, the word of God says that you repeat that. Ubwami bw'Imana mwiteho ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi muzovyongerwa. You may be this is Seek. gone. Seek first the kingdom of God and the rest shall be added to you. Amen. Umukomera amashi. It is so sad. Birababaje ukungene abakristo twama twiruka ku nyongera. It is very sad how Christians, we always look for the addition. Hama mu vy'ukuri ukugura nyako tutakuguze. But for that giving part, we're not yet aware. Ubwami bw'Imana kuri bamwe. The kingdom of God for others. Ngo bumeze gute? How does it look like? Bumeze nka wa muntu yashika ahantu hari tongo. It looks like that person who reached gold. Rino tonga risangamwo ubutunzi budasanzwe. And this ground he found amazing wealth. Ngo bimutera umunezero mwinshi ngo asubira inyuma kugira iki? And it gave him a lot of joy and he went back to kugurisha ivyo yari afise ngo azatunge rino tonga. So for he went back to sell what he had so that he may earn more. Turakwiye kwihana bene data. We need to repent, brethren. Ubwami bw'Imana no kugororoka nibwo butunzi bwa mbere twari dukwiye guha agaciro the most. The kingdom of God and the righteousness is what we need to give our most value. Nimba tudashobora kuba bizigigwa mu gutangira Imana, nimba tudashobora kuba bizigigwa mu kuraba hejuru ngo tubone ubwami bw'Imana nk'ubw'agaciro gusumba aya mafaranga turondera iminsi yose, niturakira aha hantu. If we are not righteous in seeking God, if we are not righteous in finding the goodness of God, but instead we are looking for what to gain on earth, we have not yet nimba amafaranga ya mbere turonse buri kwezi, nimba buri kintu cyose turonse kica agaciro, tuca tubanza kwiyumvira twebwe ubwacu tutiyumviriye ubwami bw'Imana. If whatever we get at the end of the month or whatever we have, if we first think of ourselves before we think of the kingdom of God, twese twama tuvuga ngo ebana ngo jewe vraiment ngo wompa amafaranga. Everybody always thinks if somebody was to give me money, uwompa amafaranga nk'ibihumbi 100 ngo noca ntangura gutanga ca 10 neza. If somebody would give me 100,000, I would start tithing well. Nibaze bakubeshe niba udatanga atakintu ufise naho uzoronka ntuzotanga. Let nobody lie to you. Even if you not giving with small, even if you have a lot, you will not give. Nimba udashobora gutanga uhembwa ibihumbi 2 kundwi ntushobora kuzotanga uhembwa ibihumbi 10 kundwi. Even if you are not giving when you are being paid 2,000, you will not give in if you are being paid 10,000. Nimba ubwami bw'Imana tubwiyumvira ko after twamaze gukora ibindi bintu, we still have to heal. Turakeneye gukira. Even if we are thinking of the kingdom of God, after we've thought of ourselves, we still need to heal. Kuba mama turonse amafaranga, the first thing twiyumvira ni Hollande, super, Waxi, Bazerish, Mumbunda. Afyara takaye, sorry. Nimba bino bintu mu vy'ukuri kuba mama ari vyo bintu bibaraje ishinga mu buzima bwanyu igihe cyose umwami abayizeje amafaranga. If the things of the world is the first thing that come to you, anytime God entrusts you with money, haraca
haracariho ikibazo. There's still a problem. Principe zo gutunga mu bwami bw'Imana ni yuko twiga kugorora amaboko cyane kugira ngo natwe amaboko yacu yuzure. The principle of life is that we need to learn to open our arms or our palms so that our palms may receive. Nimba mu bwami bw'Imana dushaka kuba bakire mu bwami bw'Imana bafise amahera ariko bizera Imana, tutegerezwa kwiga kwame iminsi yose turekura twinvestisa mu bwami bw'Imana uko bishoboka kwose. If we want to receive or if we want to be wealthy in the things of the kingdom of God, we need to be ready to always have our arms wide open, giving. Kuba papa yugihe turonse amafaranga, the first thing twiyumvira ni imodoka nziza. For the men, the first thing we think about when we get money is a good car. Wahora uba muri Deft tucuhindura ucuja muri Oakdale, Belleville, Debenville. If you are living in Debs, the first thing you go is Debenville, Oakdale. Wahora unyonga Suzuki Swift tucuhindura ukagura 7-seater. If you are driving a Suzuki Swift, the first thing you want to drive is a 7-seater. Ariko kandi wagenda kuraba kuriya kwezi ishikanwa ryawe. But when we go and look at your offering, amafaranga amajana 200. 200 rand. Igihe madame ndamusangiza icyumviro cyo kujya gutanguza church Bujumbura. When I shared with my wife about the thought of starting a church in Bujumbura, ngabana bazoja kwishuri ryahe. The first thing she said, which school are the children going to go to? Bazoja muri system y'abafaransa cyangwa muri system y'abongereza. Are they going to a French or English school? Wowe uri kumbwira ivyo ama system bazojamo hakumbwira ukungene tuzoba turi stressed tugenda ukunzu kuvuga ubutumwa. You are telling me about the school for the children instead of telling me how we are going house to house preaching the word of God. Ngo none tuzoba dufise imodoka. Are we going to have a car? Wowe kumbwira ivy'imodoka hakumbwira ukungene tuzoraising amahera tukubaka orphelina tukubaka eglise nziza kugira ngo abana b'Imana bashitse ahantu agaklimatizere kazobe kameze neza. Instead of you telling me on what car we're going to drive, you should instead be telling me on how are we going to help the orphans or build a church that is going to build the kingdom of God. Mentality zacu kubijyanye n'ubwami bw'Imana zirahambaye cyane igihe cyose twiyumvira ku bwami bw'Imana. Our mentality on the things of the kingdom of God is very important when we think of the kingdom of God. Approche duhereza ubwami bw'Imana igihe cyose tubwiyumviriyeko burahambaye cyane zirahambaye cyane. The approach that we give to the things of the kingdom of God is very important. Tuzoba tuba muri quartier iyahe? Which area are we going to live in? Kiriri canke Gatoki canke Gasekebuye, you know? Tuzoba turi mu Kinama. Kugira ngo dupange inzu y'ibihumbi bimajana 200 ariko kandi dusave inzu miliyoni kubw'ubwami bw'Imana. Kugira ngo tube mu nzu y'igihumbi n'atanu ariko kandi dufise savings imena umutwe muri bankobo kubw'ubwami bw'Imana. Amen. Nimba tudafise that mentality, tudafise ibyo vyiyumviro kubw'ubwami bw'Imana, ntidushobora kugira impact mu vy'ubwami bw'Imana. If we do not have a giving mentality, we cannot do the things of the kingdom of God. Ndazi bamwe muri twebwe mu vy'ukuri tu wasting amafaranga tukiyumvira ati ikijya kintu nakiguze vraiment ntaciyumviriyeko. There are some of us that really do who waste money and think, did I really think before I spent this money? Fendi mwa inapigika yote gahera hata cha 10 watanze vraiment. The whole month will go without you giving a tithe. Murashaka kuba umutunzi afise impact mu bwami bw'Imana. But you want to be wealthy and be impactful in the kingdom of God. Never. Twese Imana iratuzi hano imitima yacu ivyiyumviro vyacu igihe tubonye amafaranga. All of us here, God knows our hearts, God knows our thoughts when we get money. Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko kuvy'abandi mwabikijwe ninda zobaha ivyo mwiganzira.
If then you have not been faithful in in unrighteous wealth, what will entrust you? Who will entrust you to the true riches? ibyose dufise Everything that we have, nibyo twizigijwe, it is what we've been entrusted. ntabwo ari iby'iwacu. It is not ours. erere twokora nk'abakristo niyo kwibaza yuko byose dufise ari ibyacu. What we can lie ourselves on as Christians is to think that what we have is ours. mwene so agasafaringa agahakwa gufa ufise banki me n'umutwe. Your brothers or your sister is about to die, but you have a full account. amafaranga Imana yatwizigije na yayo, ibyo dufise byose ni vyayo. Turakwiye gukura tugutahura yuko byose dufise atakintu na kimwe tugabamwo. We need to understand that everything that God has entrusted us with, it's His. There's nothing that is ours. ushima atacugabamwo nuko uzogenda ku mpanda, nuko uzogenda hajya Kensington, Maitland, ukaraba abagabo beza, abakobwa beza, inkumi nziza ziryamye hajya atakintu na kimwe mu byo bakoreye batwaye. What will be good is for you to go to Maitland, to go to Belleville burial sites, to see beautiful young women, beautiful young men that are laying in the graveyard without leaving all that they had. nimba tudashobora gukora nk'uko umwami yatwizigije ibi bikeyi dufise, If we cannot be faithful in the small that Christ has entrusted us with, ninde azotwizigiza? who Ibyo will haje entrust kwigana. us with a lot? arangiriza kuri aka kantu, And he finished with this one. nta muntu asaba abami babiri. You cannot serve two masters. It's not possible. Ntabwo bishoboka. ntidushobora kuba abaja ba Kristo ngo twongere tuba abaja ba Satani. We cannot serve two masters. We cannot be servants of the God and be servants of the devil. ntidushobora kuba abaja b'Imana ngo twongere tuba abaja b'amafaranga. We cannot be servants of God and still be servants of money. nimba urukundo dukunda amafaranga rurengera urukundo dukunda Imana, If the love we have for money is more than the love we have for God, there is a problem. hari ikibazo. murandaba ngaho kungene fendimwa abantu bose tuba twapoteye. month end intebe zose ziba ziri empty. We look on how it is on month end, how month end the chairs or the congregation is empty. amafaranga tutaciye guhera ku itariki imwe gushika kuri lo 30 tugiye kuyarondera lo 1er. The money that we did not make from 1st till the 29th, we are going to find it in 1 week or the 30th. swat mu mutima wawe uriyizi, True that in your heart you know yourself. urazi icyo ukunda the most gusumba ikindi hagati y'amafaranga n'Imana. You know in your heart what you love most between money and God. nta muntu asaba abami babiri yo kwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. No servant can serve two masters, for either they will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. ntimushobora gusaba Imana niki You cannot serve God n'itunga. and money. ntidushobora kuba abantu dutambikije in this kingdom. You cannot be crooked in this kingdom. nimba utaragera kuri ha hantu ubona yuko amafaranga ari igikoresho ukwiye gukoresha mu bwami bw'Imana, If you have not reached a point where you think money is a tool or it's a weapon to serve the kingdom of God, uracakorera mamoni. you are still serving money. mamoni niyo mana yawe. Mammon is your God.
nimba ubwami bw'Imana butakikunezera ngo wumve umutima wawe wose ibyo ufise byose bikwiye gukorera Kristo. If you do not feel or you are not encouraged to think that everything that you have should serve God, haracariho ikibazo. Ndashaka ko there is still a question. hambavu yo gutahura bino bintu, I want us to understand these things. ndashaka ko tuza gufata umwanya dusenge. I want us to take time to pray. Ndazi ko benshi muri twebwe twifuza gutunga tukaba abantu twinvestisa mu bwami bw'Imana. I know many of us want to be wealthy and invest in the kingdom of God. Ariko inzara yo kuyakunda amafaranga yaramaze gusumba inzara yo gukunda ubwami bw'Imana no But the gukunda Kristo. hunger to love money has become greater than the hunger to serve the kingdom of God. Turaza gusenga kugira ngo Imana iduhezagize amafaranga dushobore mu by'ukuri kuinvestisa mu bwami We are going bw'Imana. to pray that Amen. God enriches you so that you can enrich the kingdom of Kugira ngo God. Imana yugurire imiryango ntituze twivuge ngo Imana ntiyaduhezagiye ngo ntidushaka kuinvestisa mu bwami bw'Imana. So that we may not complain and say God has not blessed us to serve the kingdom of God. Kugira ngo Imana yugurure imiryango dushobore kuronka amafaranga mu bu buzima dushobore kuyakoresha mu bwami bw'Imana. So that the God may open the door so that we may get our finances so that we may serve the kingdom of God. Igihe ntahi Burundi ni ntahe nca ndangiza mu mwanya wo kurimbura. Igihe ntahi Burundi It is a testimony. The time I went to Burundi, hari ishengero nagiye kuvugamwo ubutumwa. there is a church I went to preach in. Ngiye kuvugamwo ubutumwa mu vy'ukuri nsanga nta ntebe bafise izi za plastic. I went to see the church. They didn't even have any chairs. Bicara kuri za ntebe zimwe Edimo yicara ko akiri kukandarandara. The wooden chairs that Pastor Edmund said when he was in Mu Ukanda. vy'ukuri numva ujya ntahazi. So mu vy'ukuri numva ntwawe n'agahinda. I felt a lot of sadness. Nabwira uwo mupasiteri yari yampaye invitation muri eglise yiwe. I told the pastor who gave me the invitation in his church, Ndifuza kugura intebe zishika nk'ijana hano. I want to buy chairs for this church. Ako kanya ndabimubwiye amarira arakoroka. At that time when I told him, he started crying. Mu vy'ukuri nta mafaranga menshi nari mfise. I didn't have much money. Amafaranga nari nsigaranye The money that I had left, yari amafaranga nzi neza yuko arayo tuhava turungika kuriha inzu. I knew that the money I was going to use was the money to pay for rent. Mbwira Fiati kora akantu kubwenge yarungike faster kuko ngomba nkora umurimo w'Imana. I told Afia to send it quickly because I want to do the work of God. Mu vy'ukuri sinarinzi yuko amafaranga y'irenti umuntu yokora murazi yuko twese tuba tujugumira. I didn't know that you can touch the money to pay rent because we know all of us at the end of the month we are shaking. Ayandongekira ari kararira. She sent it with lots of sadness. Ashavuye ambwira ati are you mad wasaze? She said, are you crazy? Weye turiya. He said, calm down. Arayarungika. I sent it. Ntushobora kwibaza. You cannot imagine. A miracle happened. Igitangaza cyarakoretse. Gushika uno munsi. Till today. Yagiye abonanye n'inzu amubwira ati uko kwezi kwarishwe. He said this, I got a message saying that the rent has been paid. Imana. You cannot believe it. Ifise ukunge nibigenza naho utoba umwizigigwa. It's got a way to make a plan even if you cannot, you are not faithful. Gushika uno munsi you can testify. Yes, that's true. Aya mafaranga n'ubu ndacarondera umwe muri mwe gashobora kuba yarayandihiye. Even today I'm still wondering, is it one of you that has paid it? Ntabwo twavugananye n'inzu ndamubwire ngo amafaranga nayakoresheje. We didn't tell the owner of the house that we've used the money. Nta nuko nigeze ndamutelefona. I didn't even call her.
hageze itariki zine tutararihinza uropomye tuba twarishe. It got to the 4th without us paying the rate we normally pay by the 1st. Ata message twahora turungikirana mu bijanye n'amafaranga y'inzu. We normally don't send messages to her about the rent of the house. Tuza tubona amwandikiye ngo amafaranga ngo thank you, I received the rent. She got a message ivuga amurakoze nabonye rent. Ndaho muri hotel canangwa gutamba kubera ko narinzi yuko a miracle has happened. Where I was, I started dancing because I knew a miracle had happened. God wants to test your heart. Imana ishaka kugerageza umutima wawe. Irashaka kuraba ivyiyumviro n'ubwizigigwa ufise. He wants to see your faith and your trust and on your faith that you have. Benshi muri mwebwe igihe nabasangiza vision yo kuja muri gutanguza church Bujumbura. Many of you, when I shared the vision to start a church in Bujumbura, Icyumviro cabajemwe ngo mbe uzobaho gute. The first word or the first thought was, how are you going to survive? How are you going to live? I was really sad. Narababaye. I was very saddened by that thought. Ni icyumviro ciza, ni kibazo ciza ariko ntabwo ari kibazo gihambaye gusumba ubwami bw'Imana. It is a very wonderful thought and it's a very concerning thought, but it's not more important than the kingdom of God. Ni gute twiganyira? How can we be Ni gute twiganyira? how can we be despaired, or how can we be in despair? Ijambo ry'Imana ritubuza kwiganyira ku byo tuzoga n'ibyo tuzokwambara. When the word of God tells us to do not be concerned of what to wear, how to eat. Igaburira inyoni zo mu birere. The one that clothes the birds of the air. Izotugaburira. He is going to feed us. Iyambika amashurwe agashaza. The one that clothes the flowers of the Izotwambika, izokwambika. He is going to clothe you. As long as ubwizigigwa bwawe kuriyo. As long as your faith and your trust is in the Lord. Buhambaye cyane gusumba amafaranga. It is more important than the money. I want us to stand up. Ndashaka duhaguruke turangiza. I want us to stand up and finish. And the worship team will help us. And the worship team iradufasha. Then turaza kurimbura kuri bino bintu. We are going to ponder on these words. Tuyumvire kuri ano majambo duhejeje kwiga. We are going to start thinking on the words that we have learned. Twabonye akarorero k'umuntu w'umumanagere mubi. We saw on the bad manager. Ingene yama yitwararika ivyakazoza kiwe yamekinze plan. When he thought about his future and he made a plan. Kristo nawe ariko araduchallenginga kugira ubwenge kugira ngo dushobore kugira ubwenge bwo kwinvestisa mu bwami bwiwe. God is to be clever or to think of how to invest in the kingdom of God. Wewe bikugendera gute? Ni gute ugamburukira Kristo mu butunzi bwawe? How are you faithful in trusting God in your finances? Birakugora kurekura ivyo utunze kubw'inyungu z'ubwami. Is it difficult for you to release what you have for the kingdom of God? Kumbura ushobora kuba ufise amafaranga. It might be that you have money. Ariko kandi igihe cyose hageze gutanga. But any time it comes to giving. Igihe cyose hageze kwinvestisa kubw'ubwami bw'Imana. Any time it comes to investing in the things of the kingdom of God. Wama wiyumvira wewe wenyine ubwawe. You start thinking of yourself. Urikunda cyane ku buryo ubwami bw'Imana butakiriye intere ya mbere kuri wewe. You love yourself more than the kingdom of God. Uranarengeye ugasanga wabuze impuzu washajije usa neza ariko ubwami bw'Imana mu by'ukuri mu bigega by'Imana mu atakintu kiri. You are looking good, you are taking care of yourself, but in the things of the kingdom of God there is nothing. Amafaranga urarungika mu gihugu uramererwa neza uranezereza bi Burundi ariko kandi shengero urimo mu by'ukuri ririko rirasufa. You send money home, you take care of the family back home, but when it comes to the family that you have or the church you are in, there is lack. How are you going to be faithful in the things that God has entrusted you with? Or the things that you have? If it may be small, it may be much. Imana irashaka yuko utanga twadufitwa bino twadukati twawe tudashobora gusatisfeza abantu barenga 5,000. God wants you to give that small that you have, that small bread that you have that cannot feed the multitude.
ariko kandi irashaka yuko tumuzanira kugira ngo itugwize kubw'icyubahiro ciwe. But he wants you to bring it so that you may give for the kingdom of God. Epitasi aza gushinga intara afise icyo avuga hama turaza guca dufata umwanya dusengere wa muntu mu by'ukuri wumva ushaka kwitanga, wumva ufise umutima wo gushaka kurekura, uraza kuduza ikiganza cyawe aho uri ucuza hano imbere dusengere.